Hello, jendi simbizi wasema vuba ngo mubibona aha ndi kwibarabara ryitwa bahita gutaha kujya amatafari abantu bari mu Gasenyi ari mu Gihosha. So aha rero nkuko mubona jewe nabirebye ubwo nyene tuvugana kumwe na K muno muji wanje bita K umota ama ngiye ku hotel yitwa Seven Lovers. Como ibona ama ahantu ngiye guteramira ni hajya mubona nijya hotel mubona haje niyo ngiye guteramira yitwa Seven Lovers. Dernièrement abantu bikiranje kuri Facebook barashoboye kubona ndaterami ngiye kuharara ajya kuri Seven Lovers bari my promotion y'icumba musingira mariage kubavuze ati simbizi uri umuntu wacu we tuguhaye icumba uzoraramwo na nyina wa mwamikazi nya hotel nijya murayibona ko muyibona ndiko ndayegera buke buke umunsi wa mariage yanje banyemereye icumba nukuri cyari icumba cyiza cyane murayibona iri mu Gihosha kujya amatafari nubwo mubibona ngijyaye yose ni niveau indwi 1 2 3 4 5 6 7 uno munsi ofeta abarundi babakozi bariko bijukira imigambi iterambere rero no mu nyubako zirimo muzorabe bariko baravuga ngo uzorabe hose ahantu uzogenda bariko barerekana ngo ibihugu biteye imbere. Ikintu cya mbere bariko berekana ibintu byose biteye imbere berekana inyubako bakerekana amazu cyo gihugu gifise bakerekana amabarabara bakerekana isuku riba haraho usanga hari inzuzi isuku biba rihari. Rero niyo mpamvu rero hagize umuntu agira icyo yubatse mu gihugu aba ariko araterera mu iterambere y'icyo gihugu. Rero niyo mpamvu rero uno munsi ngiye kubatembereza ndabereke Seven Lovers Hotel ngijya haje ijya bayita hotel. I hotel iri mu Gihosha kwibarabara ry'amatafari ijya pazo niho ngoma ndabatembereza uno munsi ndabereke ndabera kano kaduga naka made in Burundi. Ikintu nasho mwomenya nuko uno munsi ndi kumwe na Mutezi ibiti vyunguka ni gutega Mutezi neza cyane umeze neza ndashima Imana abantu bakenya gose. Mama Shamika uramaze kuzana kuri Seven Lovers gahunda iyi weekend n'umuryango kuja muri piscine yego no kujya pizza yaho hari pizza iryoshe kandi cyane rero gahunda dufite muri iyi weekend nyene. Buro munsi byagenze gute ko mutaje dukore kuri Magic Chain twaje ma déplacement Scott yabuze ingena zamuze mugabo anytime none yabuze ingena akaza n'amaguru je ko ndiko ndahadida wowe ntwaje n'amaguru ariko naje neza urafise ingero ushobora kuri déplacer ni moto ariko ugashika mugabo wewe nta moto ashobora kuronka ivaye nahawe mpaka taxi y'umimiro nyenga gashamutse unaenda ndogo yo twamenya okay uzuba bari hari ntabyo ushobora sawa none hajya ahantu mba wayibonye Seven Lovers bereke neza cyane bana nka mu myaka nkingahe kuko ipaye yuko afise gahunda yo kugura na hapa pembeni hapa no
nako ndabwira abantu bariko barakurikirana kano ka vlog yuko kwisi nzima ikintu cya mbere cyerekana iterambere ko bagerekanira ku nyubako igihugu gifise wana nk'uyu umwe arubatse gutya wana undi ariko arubaka haje urabyumva sinzi kubona uri kuraduga hejuru ntucubona inyubako ziriyo system muri no munsi wana nk'iyi nyubako ibihugu byose biteye imbere usanga ari inyubako mwene izi abo iki rero barabona indani sawa iki ni kintu kizima aya n'ama service yari ngaha kundi imbwa zishushe imbwa amahodoga baramaki ni imbwa zishushe bisigura abari mu bintu bikaze byinshi ku buryo bigusaza niko kiba byita imbwa nico gituma uzobimenya n'amara kwiga hano n'amahambaga baranga ko bari mu hambaga bimeze neza ebari ntiwidoga amapiza mwe nako ndavuga ngaha hejuru nazi service urabona iyi nkoko gamuze ni mu bambi atuka service nziza cyane rwose umuntu ashobora kwishimira uko mubibona rero twamaze gushika muri Seven Lovers Hotel kandi ibereke uri ngaha murayibona hirya hari inyuma yanjye murayibona kule ngo tuce kubereka kuri comptoir ya mbere kubera ko ari comptoir haba hari abakobwa beza cyane bahakorera beza gose n'ama-uniforme ama umuhungu yari akora muri PJ Classic ni mutangana yambaye uko abari habonye nje kuharara aha rero ni muri Seven Lovers Hotel nta nzoga zibura ngaha salama taji meze neza naje ku mugoroba bihanganire karite yayo hama rero haba hari n'akaboro ko gukarabiramo ngaho uri aha ni kuri nivo ya mbere jere ingene mpora nkora nuko nyene inzoga izimbye ya mbere ya Bralud igwa 5,500 niye oya wemye izo ni za Bralud kandi nganda kubwiye yuko hari ama whisky kanda kweli ngani baonesha twende aha hari ama whisky eherabe haziguma zinjira iyo inzoga zabuze hose ziba ziriko ziraza aba bari yaranze aswe inzoga zose ziza inzoga zose ziza ngaha ziza wowe babuze inzoga aho uri menya yuko inzoga iri he kuri Seven Lovers ni kuri Seven Lovers swa tumazibu oya ariko ni kibanza ciza bisigura yuko atanzoga yigera nta mpamvu uyu nta mazi abura oya kuri Seven Lovers ntuzigere mba bidoga ngo nta muyaga ngo badufise kandi ntuzobazi ingene babigenza ntibabura amatara Seven Lovers ntibabura amazi urabyumva ni aceri hashashe nzi ko wabonye piscine reka tuyibereke piscine ndayibonera kandi ndabereke piscine Iga ni hashashe bariko barasukura piscine bariko barayisukura bana nk'ijya tanki ni ya 3000 litres bisigura yuko nta mpamvu nimwe hari abantu waraga Franike abarundi turemanywe kwamana impamvu zo kunanirwa iyo ikintu cyose umuntu yaferinze umengo iyo ikintu cyose chance kwamana impamvu zo gufata impane gutara kumwikomo ibintu byanse kubera Franike ibi byanse ngo kubera mugabo hari abandi bantu bavuga bati iyo habaye ikibazo no mwanya wo kurondera iki solution yo gutanga inyishu icyo kibazo aba bantu babaho hari abantu batamana ivyitwazo ababita baluza
urabyumva abo muri kamere kabo bamana ivyitwazo vyo kunanira mugabo urabona uyu yaje kubaka gupanga ino projet azi neza yuko igisagara caragutse urabyumva amasource y'amazi usanga aracari make mugabo akavuga ati ndashobora kuyakura yari nkayizinzana nga ubu nta mwidogo haje hari tank haje iruhande y'irya tank hariho ni pompe ariho kandi no hejuru hari indi tank urabyumva kandi nta mwidogo buhari aravuga ati ufite mu buzima buri gihe iyo hari ikibazo we nk'umuntu uba uhari kugira uronke solution y'ico kibazo kandi iyo solution yacu ni wewe nyene urumva ko uri hafi yawe nyene umuti ni wenyine ubufu urabona aha ntibazidoga ngo nta nzoga wabonye ingene ziguma zinjira ko muzoza kuri Seven Lovers ubwiye ati nkeneye ikinyobwa ca Barudi ngo urakibura ça n'existe même pas kuta kariya kaboro kanje n'ikirahure babone ko ndiko ndanywa akantu ka Barudi sibyo muzoza kuri Seven Lovers ngo kiretse apart no munsi yumva piscine bariko barabizi nta ndwi zibiri zirahera bahejeje uraza ko indwi zibiri zo kwira muri weekend ego même urumva na inauguration officielle ntiraba mugabo abaza kwateramira baracahana abaza gufata amashambure baracahana ubwazi kwintangaje turi kwa kabiri ego aba bantu bose encore izisa bateramira hano bagomba ngaho hepfo naninciye ku muntu yakateye inkuru undi muvi bari kumwe ariko bararaba n'urugura ko niyo itaje ubona akaramutera inkwambwe ati wana wigisagara mucata ngo twegera neza ngo amene ubare ngo meze neza oya no kave gusa ari nga wana view yo nga urabyo kandi uyu nundi umuntu ariko arubaka urabona yuko urabona ikintu urabona neza yuko wasabye Fantôme bagutize Fantôme petit cat urabyo so urumva rero novuga yuko ahare kuri Seven Lovers hari amashambure akwihaye na suite vuba nzoza kubereka mu mashambure ndabereke mashambure mugabo pour le moment ku muntu akeneye kuhaza arashobora kuza udugana RN1 ugaca kuri hajya hariho station ya Jefo RN1 abita kubarabara y'amatafari and then niryo udugana hama ni RN1 kuri 6 mukamenge beshi murahazi kuri pancarte no reka ndabwira neza kuri 6 aganizera 12 ego kuri pancarte hari abantu bashobora kuba bavuye ari yepfo kuri pancarte bus uje na bus igusiga ruguru ya pancarte uva kujya amatafari no bus nyene igusiga cyangwa uba ngaho nyene muri quartier ya Gufi mu Gasenyi ushobora kudugana hari ruguru ya pancarte haruguru ya pancarte kujya amatafari kaza ukiduga niho honyine utangura kubona ahantu hameze neza etage ndende Seven Lovers Hotel bashobora kuza ngaha mukahayagira ibintu byo kandi hari umutekano ahantu mwe nahagisha n'umurwo murahayagira ibintu byubaka pana byunguka gusa byunguka kandi byubaka kwari abandi bantu bavuga bati ko barinze baronka ahantu baza guteramira baca baza kuhapangira imigambi mibi imigambi y'ubusuma kwiba abantu byose baza kubipangira wahakundiye none ikibazo kiri hejuru urabyo ego wumva ni ibyo kuri Seven Lovers hama nta bindi ariko kazo ofisi umbaza gafrani naza ko byinshi babanza barabiyi video byinshi ni mu kiganiro tuzokora ku munsi gwejo cheers mwebwe mwese cheers papa ahantu ho kunywera ni he Seven Lovers Hotel karibu sana Seven Lovers Hotel karibu sana buri gihe aha buri ku mugoroba umweneye ufise na avis de recherche mandata mene byose muzo kuri Seven Lovers Hotel.